muriboneye yuko BERTHA BENZ atabaye umugore gusa, oya, ahubwo yabaye umufasha wa BENZ. Barafatanije igikorwa, yarafashe riske ikomeye, yashigikiye umugabo wiwe mu gihe vyari bigoye. Kanatsinda mu Kirundi bavuga ngo umugenzi nyamugenzi umubonera mu makuba. Umugore w'ubwenge asabikanya ubutumwa, iyerekwa n'umugabo wiwe. Abongereza bavuga ngo co-own the dream. Nukuvuga ngo mu yandi majambo umugore w'ubwenge ategerezwa gusangira iyerekwa n'umugabo wiwe. Nuko bimeze. Amaze kubaka ugwiwe ntabakivuga ngo ya ndoto yawe, ngo ryayerekwa ryawe, oya, ni ya ndoto yacu, ryayerekwa ryacu. Nukuvuga ngo abarimwo iyo muriko muragenda mubwirizwa kuba muri kumwe, nukuvuga ngo ni iyerekwa ry'umuryango. Voilà, si iyerekwa ry'umugabo gusa, iyerekwa bararisangiye n'umugore. Impanuro rero yagusa ngomba mpe abakobwa batarubaka. Iyo umuhungu aje kukuresha, mubaze iyerekwa ryiwe, mubaze indoto afise, mubaze iyo ariko araja. Voilà, wumve yuko izo ndoto hari uruhara wozigiramwo. Voilà, wumve yuko uzonezerwa, azoba ari iteka ryo kumufasha ivyo bikorwa. Mbega wumva womushigikira kugira ngo ashobore gushika kuri izo ndoto? Wumva womutera intege? Wumva wonezerwa ubirimwo? Voilà, nigiki ubona woterera mu bikorwa vyiwe bikagenda neza gusumba uko vyari bimeze ariko arabikora wenyene? Arahambaye cane, kuko utari uwiwe uzomusubiza inyuma, uzotuma asubira inyuma, canke ntatera imbere aguma agira marche sur place. Uruwi wiwe naho ni itegeko kwabwirizwa gutera imbere. Wumvise wonezerwa, aho cufatira gaho nyene. Wumva ivyo bintu bitakujaho, bitinjira, utavyibonamwo, nukuvuga ngo wumva atawocisha kugira ngo umutere intege ngo abikore, uyo si umugabo wawe. Voilà, buramurekura hakiri kare agende kurondera uwo bazohuza. Ntumwemerere hanyuma ngo ushike mu rugo atangure kwikorana wenyene, utangure kumubwira amajambo amuca intege ngo na kare ivyo uriko urakora jewe ntavyo numva, ntavyo ntahura, ahubwo bihebe. Voilà, aho iki cigwa ndaza kukigarukako mu gice ca kabiri. Ubu uri kurica umugabo. Hariho rero nkuko tuza kubibona abagore biciye ku nzira abagabo. Voilà, abagabo bagenda ari demoro viva. Turaza kurabira hamwe ibintu vyica abagabo, turaza kurabira hamwe ukuntu abagore bica abagabo, abagabo bahagenda ari abantu bari vide. Turaza kurabira hamwe amajambo atabwirwa abagabo mw'abagore. Aho nababwiriye ijambo ubwiye umugabo ubu mwishe indoto ziwe zose, ubu zishe zose. Umviriza akantu, abagabo nta kintu na kimwe batokora. Mugabo kugira ngo bakore ibi canke ntibabikore bivana n'abagore bafise. Iki 11 kirahambaye. Umugore w'ubwenge akunda indoto z'umugabo wiwe, akunda iyerekwa ry'umugabo wiwe. BERTHA BENZ ntiyakunze Karire gusa, ahubwo yakunze n'indoto ziwe. Mu Kirundi baca umugani ngo ntandagukunda nkakwankira umwana. Ushobora kuvuga yuko ukunda umugabo wawe, mugabo utemera ivyiyumviro vyiwe, utemera indoto ziwe, utemera iyerekwa ryiwe. Ivyo ntibibaho. Mubwira uti ndakunda ivyiyumviro vyawe sheri, ndakunda imigambi yawe sheri. Mana yanje. Aho umugabo rero atatangura kumva ibintu vy'amaesupri biduze, akumva no mu kwezi yoshikayo. Mana yanje, mana yanje, umunsi barambaga. Amanerona atatangura kuguruka, agatangura kubona yokora ibintu. Mana yanje,
ibintu bitarigera bibaho. Bertha BENZ rero ntiyakunze Karre BENZ gusa, ahubwo yakunze n'ivyiyumviro vyiwe, arabivomerera, arabidefanda, mana yanje arakora ibishoboka vyose kugira ngo isi ivyemere. Aka kantu reka ndakavuge kumve neza, umugore w'ubwenge ntahiganwa n'umugabo wiwe, ahubwo yikonekta kw'iyo ndoto y'umugabo wiwe. Umugabo n'umutwe w'urugo, umugabo n'umuvizionere. Nta mugore w'umuvizionere mu rugo ntibibaho. Iyo umugore abaye vizionere mu rugo, voilà, ubugabo bw'umugabo buba bwamaze gutakara. Umugore w'ubwenge afata indoto y'umugabo wiwe akayigira iyiwe. Navuga ngo ya ndoto yawe, oya, avuga ati ya ndoto yacu sheri, voilà, vya bikorwa vyacu sheri. Ikijuju c'umugore kivuga ngo ya ndoto yiwe, voilà, vya bikorwa vyiwe, voilà. Urumva wewe ntarimwo. Ndabashimire cyane kubona mwashoboye kwihangana. Iki cigwa catwaye iminota myinshi, ariko ni cigwa nkunda cyane. Reka nsozerere ku cigwa ca nyuma, icigwa c'12 kiranga umugore w'ubwenge. Turacishimikiza Bertha BENZ. Umugore w'ubwenge ntarindira gusimbira ku vyavuye mu ndoto z'umugabo wiwe, ahubwo agira uruhara n'umunezero mwinshi na fierté ngo abone za ndoto z'umugabo zigiye mu ngiro. Bertha BENZ ntiyagiye ku ruhande ngo arindire Karre BENZ aheze vya vyiyumviro vyiwe, aheze kubaka vya vyiyumviro vyiwe, aheze kugira ya invention yiwe, hanyuma ngo acatangura kwamura. Ahubwo yagize uruhara rukomeye kugira ngo Karre BENZ ashobore gushika ku ndoto ziwe. Yafashe riski, voilà, yarashize mu mutahe wiwe. Iki kirahambaye cyane. Nimwiyumvire Karre BENZ ariko aravuga ijambo, ashimira Imana ko yamushikanye ku bintu bihambaye. Mwiyumvire ukuntu yashimiye umugore wiwe. Yagize ati ndashimiye madamu wanje Bertha BENZ, yakoze ibikomeye cyane kugira ngo nshobore gushika kuri ino ntambwe. Iki naco rero umugore w'ubwenge kiramunezera cyane, voilà, niteka giwe. Umugore w'ubwenge ntarindira ngo umugabo wiwe ashike ku bikomeye, ahubwo afasha umugabo wiwe kugushika ku bikomeye, voilà, ngo aremera intoke ziwe zigacafura, ariko afasha umugabo wiwe mu ntumbero yo kugira ngo bashike ku bikomeye. Yumva anezerewe cyane, yumva ari iteka rikomeye kuba ari kumwe n'umugabo bariko bubaka indoto zabo, voilà. Reka ngarukirize ngaha, umugore w'ubwenge, voilà, sinovuga ngo araryoshe, mwava munyumva ukundi. Mvuge nti umugore w'ubwenge arahimbara umugabo wiwe. Bibiliya iravuga ngo umutima w'umugabo wiwe, voilà, uranezerwa, uramwizera. None mumbwire ninde mugabo ari ngaha kw'isi atokenera umugore nk'uyu, voilà. Ariko rero baca umugani mu Kirundi ngo amazi arakena ari mu mpange. Kugira ngo uronke mwene uyu biragusaba kwihangana, n'ingohe zirasha n'amavi arakunguka. Inkuru nziza rero nuko Imana yabaremye bariho, nuko ndizeye yuko ibi atari bike, ntihabuze abizi. Ukabuhezagiwe n'iki cigwa ubivuge. Ari pasiteri, abakirisu baje bamubwira ati pasite wampezagiye, voilà, agaca mugirira akantu hariya, murakazi shishijemwo. Ariko ndumva neza iki cigwa
hari umuntu kiza gufasha, neza ko hari umuntu agiye gusubira ku murongo canke agiye kuja ku murongo. Voilà, nta kintu na kimwe umugabo atoshobora gukora. Mugabo bivana n'ubugore bari kumwe. Mwebwe bakobwa mugeze mu bigero, mwebwe mukiri bato, mwebwe badamu muriko muranyumviriza, ndabipfurije kwigira kuri BERTHA BENZ. Pfurije ko abagabo banyu umunsi umwe uhagarara imbere y'ishengero bakavuga bati ivyo nshitseko vyose, ibihambaye mubona vyose nshitseko, ndabikesha umupfasoni wacu, yaranshigikiye. Voilà, ukamureka n'amosozi akagomba gatibuka, ntaco, biba bikomeye cane. Michelle, Voilà, nguko ko baserebra umugore w'ubwenge, nguko ko umugore w'ubwenge ashimirwa n'umugabo wiwe. Michelle LaVaughn Robinson, girl of the South Side. For the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. Ati Michelle wanje, ati mu myaka 25 iheze turi kumwe, ntiwambereye umugore gusa, ntiwambereye mama w'abana banje gusa, wambereye umugenzi mwiza. You took on a role you didn't ask for, and you made it your own, with grace and with grit and with style and good humor. Ati wakoze ibikorwa ntiriwe ndakubwira, ubigira ivyawe, ubikora uryohewe, unezerewe. Aka kantu murakabonaga yemwe, umugore katonezera, umugore katohimbara ninde? Umugabo muzima ukabona ariko akorora amosozi kubera wewe. Voilà, ivyo vyerekana igikorwa, uruhara uba waragize mu ndoto ziwe. Aka katakuryoheye uri umugore, twosha duheba. You made the White House a place that belongs to everybody. Ati wahindiye White House ikibanza ca bose, ikibanza bose biyumvamwo. Iyumvira umugore ahindura urugo rukagenderwa na bose, iryo si iteka. And a new generation sets its sights higher because it has you as a role model. Ati urunganwe rushasha warubereye akarorero. Ati ruriko rukwigirako, rukurabirako. So you have made me proud and you have made the country proud. Ati waranejereje cane, waranteye iteka. Ati kandi n'igihugu warakiriteye. Aka karamaze abantu b'Imana, umugore w'ubwenge ninde yomuronka, yomukurahe? Ca kiganiro cyo kuri Europeya mu misi yahera, no mukurahe? Voilà, wewe womukurahe? Umugore ashigikira indoto zawe, wewe womukurahe?
simvuze ko batariho, bariho mugabo ntibakura hariho hose. Umugabo ntakeneye umugore gusa, abagore ni benshi cyane baruzuye. Umugabo yiyubaha akeneye umufasha, umufasha aza kumufasha gushika ku ndoto ziwe. Nizere ko mwafashijwe n'iki cigwa. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Ibisigaye twibananize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ni wafashwa n'iki cigwa urabitubwira.